uno munsi saa 3 Manchester United irazokina na Leeds nabonye ariko baratubaza ko match tuyibahereza match ni kawaida ni ngombwa hagati ya Michael Carrick ndetse na Daniel Fark. West Ham batanga batsinda kipe yitwa Wolverhampton Wanderers 4 kubusa kwa gatanu. Arsenal kwa gatanu bakirikira kuri lunch time saa 7:30 batsinda na kipe yitwa FC Bournemouth ya Andoni Laola. Burnley batsinda na kipe yitwa Brighton 2 kubusa. Brentford banganya 2 na kipe yitwa Everton match nabonye ari nziza cyane. Liverpool bongera gutora kagoye batsinda kipe yitwa Fulham 2 kubusa. Nottingham nganya ukimo kini na Aston Villa. Sunderland itsindagira Spurs kimo kubusa. Crystal Palace batsinda Newcastle 2-1. Chelsea the Blues batsinda kipe yitwa batsindwa kipe na batsinda kipe yitwa Manchester City nezo batsinda batsinda kipe yitwa Manchester City 3 kubusa. Beza muri kano kanya muri timetable uko imigwi igenda isumba na Arsenal kumenya mbere matsagana kuri 70, Man City kumenya wa kabiri matsagana kuri 68 n'urukino rumwe gikirana bafise. Arsenal n'ubwoko bw'ibirenge igenda isubira inyuma. Manchester United refonctionnaire kumenya wa gatatu na 55, Aston Villa kumenya wa kane 55, Liverpool kumenya wa gatatu na 52, Chelsea kumanya wa gatanu na 48. Liverpool mu mwanya wa gatanu na 52. Yego. Arsenal mu wa mbere ni 70. Tubabaresha wagira uvuga iki? Kanana kim? Nezo vuga. Ndabajije gose. Brentford kumanya wa 47. Everton ya 12 kumanya wa 47. Hari abantu bazi kuduza equipe. Ariko ivyo bintu byo binyeretse ko Arteta atari Everton ivuye. Binyeretse ko Arteta atari serie wa muntu. The chosen one at. Ufashe nk'inshuro Liverpool imaze gutsindwa. Ugacuma na Arteta musumba amanota make y'inkuko. The chosen one at ubwoba. Ariko musumba make guteka musumba hafi 18. Urazi inshuro wahari inshuro Liverpool yatsinzwe wewe. Nizishika 10. Na Arsenal wayizirikira yatsindwa ntuziba. Tottenham officially kumanya wa 18 irakoroka na 30. Mu marembera kabisa. 19 ni Burnley na 20 ari abo ofisi byahize nzokoroka. Imbwebwe yarayiriwe n'abanyamuji. Mbwebwe abanyamuji barayike. West Ham United yicomeka mu bitsindo bigera kuri 4. Wavye kikitebeje n'ibiharuro. Hagera naho umudefenseur abatsinda double Mavropanos Costas. Uriya mugabo Castellanos abatsinda double. Ariko Tottenham yishobora ko equipe ya mbere ikomeye. Erling Brotand yashafise ibitsino 22 igiye guhura na 21 semengo 15 Man City arandara cyari kuri 20 kuri 20 mu gihe ko bamaze gutanga imipira avemo ibitsindo byinshi. Bruno Fernandes 16 Sharki 10 imipira 10 Jalad Bowen wa West Ham imipira 8. Duena kuri equipe ya Arsenal kwa gatatu batsana na equipe yitwa FC Bournemouth ibitsindo 2-1. Abasore ba Andoni Laola n'undi batangwe batsinda ku mata 17 kuri ku mata 17 ku gitsina cha Junior Clupi Eric Junior Clupi ku mata 35 kuri penalty ya Gombara Jokles 74 Alex Scott qui passe Evan Nilsson aho equipe yitwa Arsenal itsindirwa kuri lunch time ku kibuga cayo na Bournemouth ibitsindo 2-1. Abantu bati bye bye kuri Mikel Arteta ivyo biratanguye naho ati izuba ryari ryinshi abasore banje ryabagoye. Ariko ibazi ati ibintu bya 7:30 ariko ibazi izuba ryaka mu rugi wawe utamenya aho ugomba utagomba kumenya mu gicu hagarara mu girizo buri hunge ha mubeho neza ariko ababaza umushitsi Amara yayivuze akabera uzana excuse ngo yizo Pepe Guardiola mushinyaguri ati yaba natwebwe ari kujya titweyikombe twagitwaye mu kwambere kare tiyo izuba twebwe ngo mu 11 riba rimeze kujya Manchester ega nabwo yabesh titwe twagitwaye. Biragoye kwibaza ibiriko birashikira equipe ya Arsenal mu gihe gikonta kuko na munsi pe importe uburyo navuga ngo Arsenal ikirabaho. Biragoye kuza gusigurira abantu ngo Arsenal ngo birumvikana ngo kuko je ikintu nemeza cyo Bournemouth ni equipe nziza mugabo hari ibihuhuramo na Arsenal uri Bournemouth kavuga ngo ahanegerezwa kunywa. Kipe ya Bournemouth ifise umenyereza nemera Andoni Laola avec abakinyi biwe beza basubiriye abagiye. Ni equipe yatakaje Kepa, ni equipe yatakaje Kerkez itakaza Hudson itakaza Zabarni, itakaza Dustin Clovis kuko nako nyene imvune zarakabanga muri kino gihe ntariko rakaro. Ni equipe yatakaje Semenyo hagati muri saison, ni equipe yatakaje Dango Bakari Faisal Watara buriya numwe mu bakinyi bari beza basubiriye.
ariko kano musi ni ekipe kino umupira ukabona ngo ni demonstration ya total football mu gihugu cy'Ubwongereza gukina na Bournemouth no musi nivyoroshe mugabo pe importe uko Bournemouth yo bitunganije yo biri kiragenda igora zino ekipe zo ko zikomeye mbanza kugaruka muri context Arsenal urimo nimba Arsenal twarabonye ija kuri American Express Stadium ikavayo Fabian Hazel avuze ati nimba ari ibi umumenyereza mukuru amenyereza ibi vya Arteta sinka umumenyereza mukuru nimba ari ngaho nyuma yaho yaragarutse avuga ati yamara nibagitwara Jenzo wa mbere ogira gute kuba keza abavuza amajambo benshi kuri Arsenal bagiye baragaruka nka equipe itsinda ku set piece n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo benshi bakavuga ngo Arsenal yakinye umupira mwiza kenshi bikarangira ari ya kabiri no munsi nikeneye gukinikeneye kwa adopt ivyo bintu byose bituma igira gute ironga insinzi dufate rero equipe Arsenal muri bwa bwiza bwayo kwa kundi tuyizi Arsenal no munsi yatakaje ibintu bigera kuri bitatu n'imiburi kuko je ndi mu bantu batigeze ba Bremen Arsenal ngo ikina umupira mubi ahubwo naraba mbega resultat ya Arsenal ku rugendo ruiganisha ku gikombe resultat imeze gute igitsindo kimwe gishaka kibe igice c'igitsinda ariko kiba amanota 3 mu kironke muri Arsenal seto abantu bararushe no kurindira Arsenal ya Maria kabiri mugabo no munsi ya set pieces zibaruka kuyakoresha ryari Arsenal heruka igitsindo c'umupira w'umuterekano kera pe nawe bari hirya yeje mugabo ku rugero Arsenal wabona ko bareklama ko corner cyangwa bameta difficulté umu adversaire mu bijanye n'uburyo barondera corner umwanya mu bijanye n'uburyo barondera iyo kufuruka bona ko Rice yo producer ikavamo igitsindo gorogero bararutakaje cyo nicamire gira kabiri ikintu cyakomeje equipe ya Arsenal kwabaye kubona equipe ya Arsenal uvuga ngo Gabriel Magalhaes n'uwitwa William Saliba naraya inyuma yabo mu igori abakubaronka mu igitsindo ubukoza akazi cyane kadasanzwe mugabo no musi ndiko ndaraba equipe ya Arsenal dufata karonka match bakinye muri kuno kwezi kwa kane bamaze gukina zitatu match ya FA Cup wasezerewe bankeje ibitsindo bibiri baca batsinda Sporting kimwe kubusa muri Ligue des Champions mu rukino rwa mbere baca bagaruka muhira batsindiwe na Bournemouth n'umundi bankeje ibitsindo bibiri tugenda mu kwezi kwabo kwitwa karu kwa gatatu ukwezi bagizemo inkino nyinshi batsinze Chelsea bankeje igitsindo batsinda Brighton kimwe kubusa batsinda Mansfield Town kimwe 18 gishiri cyanyuma cha FA Cup bankejeje igitsindo banganya na Liverpool kimwe ku kindi batsinda Everton 2 kubusa batsinda equipe yitwa Bayern Leverkusen mu rukino rwo gusubiza muri UEFA Champions League 2 kubusa baca batsindwa na equipe yitwa Manchester City 2 kubusa kuri finale ya Carabao Cup ico ni kindi kiza kikerekana ngo mwibuke ko twigeze kuba muri periode yaho equipe ya Arsenal igera ku rugero rwo gukina match 8 toute competition confondue tutakivuga ngo mbega iratsinda ahubwo tuvuga ngo nta gitsindo yankesa abantu baravyibuka ivyo biba muri ya periode abantu batangura kuvuga ngo turayizi mu kwicumi na rimwe kwicumi na kabiri ukwa mbere Boxing Day n'ibindi Arsenal irashita ivyo bibicamwe atangora unamusi marira ko imvune zabakoze ko zikabana perturba mugabo nimba ufise Benjamin White à l'absence ya Timba ukaba ufise Saliba na Magalhaes ukaba ufise Raya Mwigoro ukaba watanguje Lewis Kelly ku numero 3 ukaba ufise Zubimendi Declan Rice na Kai imbere yabo ukaba ufise Victor Gyökeres ukaba ufise Noni Madueke n'umugabo azwi ku izina rya Martinelli noni kisicyo cyatumye tuvuga ko Arsenal umwaka yiteguye nuko yari ufise aba super sub kandi ubwo rugero rwabo bashobora kugira gute kuri producer mugabo ugiye kuraba esprit mental ya Arsenal uno munsi ni ikintu kigira gatatu cyamaze kuba affecte barankasi igitsindo kamenga isira baguye ku kabona ngo eske barakigombora barakina match mukiyumvira ngo iyi match ya Arsenal by'ukuri raza guhera ukabona ko mu adversaire ari avantage ari kara producer uburyo bwo kuva mu itsindo bwinshi naravye combinaison urabi umupira Christy capitaine passe en profondeur ya yuri ya mukinyi umugabo kuri gatatu trifer centre nza cyane equipe ira perturbe karondera ivyo Saliba na Magalhaes bari ko barakina uburyo bahagaze ukayibura inyuma yabo hari abakinyi babiri babatsinda igitsindo raba igitsindo ca kabiri batsinzwe yari dégagement umugabo yitwa Gabriel Magalhaes ari ku ruhande umupira barawurekipera wagarutse Evanilson yagaze hagati y'abakinyi babiri umupira wereza Alex Scott raba uburyo Saliba ari karamuraba ukabona ngo ya stabilité gwa ruhome gw'inamenwa Gabriel Magalhaes na Saliba gwaragiye ya winning mentality nta igihari esprit yo kugwanya ugeza ukanyo muno munsi yari equipe zo kuvuga ngo muri match ndizisigaye bafise match zina Emirates izini zo nguvu bafise mugabo Emirates n'ubundi still equipe iraje yakuye amanota 3 nka Bournemouth
ugatangura kwitwaza izuba uri Michael Arteta. John isango no munsi ugiye kuraba umugabo witwa Michael Arteta ariko arakogwa ko cyane na manque d'experience no gutambikiza. Rimwe na rimwe ugiye kuraba hari ukuntu yabaye focused cyane kuri English Premier League binaza ko muviramo gutakaza izi za FA Cup na za Carabao Cup. Yamara je naco no mwagiza ko mbabona ibikombe ariko arabikina burya mu buryo butandukanye. Bon ariko arabikina mu buryo butandukanye. Wena kumenga muri Ligue des Champions biragendeka. Nico gituma nanje no munsi magarara nkavuga ngo sindava ku ijambo navuze. Je ndi mu cizere cy'umugabo witwa Michael Arteta na equipe yitwa Arsenal. Bariko baragaragaza umunanira ariko tutandukanye ibintu. Pep Guardiola na equipe yiwe ya Man City nziza itwara EPL hageze aya masaha byari bigoye kumutega equipe. Yeah. Uribuka avara nepase atwara igikombe bariko basiganwa na Arsenal. Arsenal kamutuma West Ham agakuramo. Arsenal kamutuma Tottenham Hotspur agakuramo. Arsenal kamutuma naka abyatoya dushaka igikombe. Winning mentality y'umugabo yitwa Pep Guardiola ayirema no muri equipe yiwe akayirema no mu mukinyi wari we wese akayumva. Ariko ugiye kuraba capacity iyo mugabo yitwa Michael Arteta mu bijanye na experience canke no bunararibonye mu bijanye no kurondera intsinzi mu bihe nka bino ntagwikurugero rw'umugabo yitwa Pep Guardiola. Ni naco gituma maybe dushobora gusanga message abakinyi hageze zino nkino za kuno ibigoye cyane tukabona equipe ziriko zirankesa zinatakaza amanota. Ariko wongere wibuke ngo English Premier League equipe iri muri mitablo ikomeye gusumba ya gatatu yo muri Espagne. Biba bigoye ko vyohura ukabona ko Bana Mafuyona n'iza Atletico de Madrid cya Villarreal n'ivyo mugabo ivyo batanga indani mu gihugu muri championnat yabo. Equipe y'umunani mu Bwongereza bikomeye gusumba ibitanga ibintu byinshi ku kibuga gusumba ivyo equipe ya gatatu muri Ligue itanga. Rero equipe ya Arsenal Juno musi sino Ibrahiminga kuba yatakaje imbere ya Bournemouth. Bournemouth nkuko azarekora bivuga ni equipe yatakaje Bremenze bigaragara ngo bishize muri situation yo gutakaza igikombe. Bishize muri situation yo gutakaza igikombe. Kwa gatandatu equipe yitwa Manchester City iragutsinda. Ikintu naho vyanditse of course ariko bitwereka yibigana. Man City en pole position. Man City iri bien positionné. Ça fait 3 matchs. Moi wishize mu kangara tete kuja gura na City ugabanije ikinyuranyo. Yeah, Landry bakagomba kugenda bagabanije ikinyuranyo c'amanota. Landry baze City. Yeah. Mu matches 3 zabo ziheruka. Bakinye na Arsenal kuri finale ya Carabao. Bakinye na Chelsea. Bibiri kubusa clean sheets. Bakinye na Liverpool muri kimwe cha kane gishiri ca nyuma. Bine kubusa cha FA bine kubusa clean sheet. Bagarukiye kuri equipe yitwa Chelsea. Bitatu koza batsinze bingaye mu izo match. Batsinze ibitsindo bigera ku bitandatu. Ibitsindo kubusa. Kandi ubwo Man City wira kwa Arteta Stadium. Tutwombeza konfondetera kimwe bankejeje. Nivyo tutoza kurugero. Baza ko bari kuremera itajya. Nawe tutoza baza ko bari kuri Arteta Stadium. Nawe tutogaruka ngo kurugero ngo gwa Liverpool ya kino gihe canke ngo Chelsea ya kino gihe. Mugabo turazi Landry ntabwo vyoroshe kuri Arsenal. Turazi ko deja iyo uri kurakina wibaza ko Chelsea abantu bari bibaza ko yo kwa kurosha Man City kwera Chelsea ifite urugero. No. Nuko gusa bazi ngo match nkuru aya mashoka urashobora kwitakaza n'ubwo bukomeye. Of course uno munsi jewe ndaba yisize haba imbere yuko ihura na equipe yitwa Manchester City. Nivyo ndiko ndakubwira uno munsi nk'intambwe amaze kubona ko maraso nayo imaze kubona ko cette fois bishoboka avec gutsinda Arsenal no gutsinda urukino rwabo rw'ikirarane birabiheze. Nibi ndiko ndakubwira uno munsi jewe uno munsi equipe yitwa Arsenal yakagomba kubikira créer différence mugabo tureke kurondera ivyo twabonye kwa Guardiola ngo tubirondere muri Arteta. Ahubwo reka nabundi dukomeze gutuma Arteta ngo mbega uno munsi ko hagaze mu mwanya wa mbere uzawushimangira kuko Arteta atsinze Man City nta miracle yo bihari. Ni nkuko na Man City iri capable ko yotsinda Arsenal wanashaka niyo bitari mu favori tukemeza ngo biharuro vya Pep Guardiola vyabe vyiza gusumba vya Arteta. Mugabo no muzi Arsenal duvise iri capable ko yotsinda Manchester City ntagire umuntu avuga ngo Arsenal yatsinze Man City. Dufashe kuri forme zengino zine zitanu ziheruka. Arsenal nta probability afite yo gutsinda City. Probability irahari. City banahindishije. None hazi uno munsi dufata Karolanda. Umbwira ibintu bitatu wewe. Bikwizeza insinzi ya Arsenal imbere ya City. Hari ibintu bitatu warufu. Hari n'ikintu kimwe warufise cyo kwizeza insinzi ya Bournemouth imbere ya Arsenal kuri Emirates. Ye narinda bifise. Really? Umupira equipe ikina na eta equipe ya Arsenal irimo itansira. Ako kantu rero niko kakanida kubwira ngo ndakubwije kuri nimba ari abantu ba mbere batega ubwoba na match Arsenal ikina ndo wa mbere. Ni igomba kugutera ubwoba. Na equipe nimwe ishobora guherekanya passes zine zitanu zitandatu ikina total football ifitiye confiance. Mugabo no muzi haza twemeranye ikintu kimwe. Equipe itwa Arsenal maybe
ntituzi ukuri kuri muri Arteta mugabo ariko arajongera ibikombe bigera kuri 2 ico tucemeranye kandi byose biri majeur kandi afise forme zidasa mw'ivyo afise forme zidasa ariko ari afise forme zisa ko ari hari nziza niho mbona bigoye gusumba ahitwa ko binyoganyuga uno musi Manchester City kuvivuye muri UEFA Champions League yo yamaze kuba concentré na Premier League equipe itwa Real Madrid reze ngo twagiye kwa Sporting Club de Portugal dutsinda igitsindo kimwe mugabo akazi karacakome muri UEFA Champions League ariko tugomba kubandanya muri EPL barazi ngo turiko twirukana Manchester City mugabo equipe zito ziraza zikatunaniza none uno munsi nimba Arsenal twarayimenye mu minsi yayitera imipira y'imiterekano ikayivyaza umusaruro haraho karoye abayitsinda ntiyari bamagara Yesu karagiye kuko abayitera ntibari c'est pas à dire ko vyaheze niyo esprit navuze aho hantu rero niho hantu je n'ubundi ngihagaze nkavuga ngo sino harire ko Man City twari gikombe icatse Arsenal muri no minsi ya nyuma kuko numba na Arsenal forme zagabanutse naje igitangaje rero ariko rero hantu mvuga ngo kuri match yo kureta igitangaje kuko jewe Landry dufate ipire none mu Arsenal yose ndire kuri Etihad uvuga ko ari igitangaza cyo bari gitangaza kubera ko na Arsenal nziza nubwo ibiri kuri Emirates Stadium muri itsinda City uri serie nibaza nubwo gitoba gitangaza ariko bari exploit bakoze ni gitangaza kubera ko Mike si exploit iyo bari exploit bakoze erega niyo equipe umenye ngo niyo equipe igana ku gikombe gusumba Man City muri kano kanya tuvugana of course Landry Man City ni itsinda Arsenal Man City ni itsinda Arsenal sivyo inatsinda n'urukino rw'ikirarane n'ubundi gisanga Arsenal kiri ya mbere erega Jesse nibanganya amanota ikayisomba ibitsi Landry sina vyanse Arsenal barateguye bariye kare kandi uno munsi wenu ushaka kubabwira ngo ndagukurayo utarakina ni nkuko nawe utakaza sivyo mwe tuko turafatira kuri realite z'ibintu biriko biratuma resulta abantu bari biteza atari zo babona kubera hari vyahindutse ivyahindutse negative kwa Arsenal bihanduka positive kwa Man City ibi bigaragarira buri wese City yabaye equipe uno munsi ikiri umupira mwiza ico ni cambere hatangwe kuboneka cohesion buri bariko baratangura kenshi gashoboka nubwo nabo faiblesse ndabagiriza hari match bazikubita gapata kubera urugero rubi rwa Erling Brot arande kudatsinda bivanye n'abakinywa mukikuje harimo umugabo witwa Antoine Semenyo ikijano gishimangira mugabo mfatiye kuvyikira producer Cherki afise esprit de combativité kumva ko yo City gikombe gusumbuko umugabo nk'akayo bikora gusumbuko Martinelli yo bikora uno munsi Semenyo na Mark Gueye bamaze kunywana bariko barumva ngo je navuye muri Crystal navuye muri Bournemouth mvuye tuje kurondera igikombe ngaha bakumva ko bikunda gusumba abantu bafise esprit kuva sezitangura bariko barayitakaza muri match 5 zanyu niyo makenga jengira kuri Arsenal sino abakinyi turazi ni babandi kandi urwo rugero bararufise amakenga ntagomba kubura ariko umve ngo Manchester City irava kwa Arsenal ija gutora amanota kwa Burnley ico ndakibona nkaho kiri facile apana ndabukibona nko gikunda ndakibona nkaho gicoroshe kuja gutora amanota kwa Burnley hazo bari muri Premier League iyi ni rwigira 35 baza bagiye kwa Everton kandi no musi nimba nabonye Arsenal nanizwa na equipe yitwa Bournemouth Everton kunaniza Man City nta nkuru yo bihari ariko je nk'uburyo mba mbona nka wibuke ngo ni Man City gifiza gukina ni na Bournemouth gifiza no gukina na equipe yitwa Brentford context rero turimo Landry kanda guhakarurira ukuntu City tuyizi dufate mbere ya finale ya Carabao yari City tangwe gutera makenga ubona ko Pepe icanganya buri mwanya batokwikura imbere ya Nottingham batokwikura ariko ndavye je kuanaliza equipe ni binsaba match zitatu zirakwiye Muna musa wana Everton ndayibona nka equipe nziza yonaniza buri wese arondera igikombe mugabo esprit Man City fise muri akakanya iratuma hori Everton ugenda utinya gusumba ko Arsenal itoti uko kono jawana rero turiko turabona Man City no munsi ni vya binini navuga kuri de Real Madrid reka tureke go project Man City ya De Bruyne na Gundogan ngo tu project Man City ya Silva na Cherki kuko Silva no mukinyi mwiza mugabo no muzi imyaka itakimwemerera kuba Silva undi yabaye ugiye gukina na equipe yitwa FC Bournemouth burya aya ma equipe mato kuriya ku Nottingham Forest yagoye equipe yitwa Bournemouth Nottingham Forest nta mupira ikina Nottingham wumvise match yabo ubuzi ko witeze kubona umugabo yitwa kariya kana ko hagati Elliot Anderson witeze kubona Morgan Gibbs White abo n'aba defenseur rimwe na rimwe nk'abamuriro mugabo no munsi ariko iriya periode yari periode yo mu kwezi kwa gatatu niriyo nyene nda gatona kwa karori iriya periode yari periode yo mu kwezi kwa gatatu yitwa ko yari periode igoye kuri City niyo periode mbona ko Arsenal yitwa ko nubundi yasubiga clear ino ekari nubwo nayo nyene hari ahantu yatsitaye kuko niyo periode City yanganije bona Nottingham niyo periode City yatsindiwe bona Real Madrid niyo periode City yanganirije bona West Ham niyo periode City yasubiye gutsindirwa bona ande na Real Madrid iriya periode urukino bitwa ko gwiza bakinye mu kwezi kwa gatatu kwa Man City n'inkino zibiri
n'urukino batsinzemo ekipe yitwa Newcastle muri 18 ca FA Cup n'urukino rero rwarangije ukwezi batsinze Arsenal muri FA. Fatara kuva ico gihe uburyo barangije ukwezi ndavuga kwa gatatu n'ukuntu batanguye ukwezi kwa kane bakinye match zitatu zinyeretse na difference kuri City gushika mvuga ngo reka rero nitege gutakaza kwa City peu importe mu adversaire bawe muri FA nako muri Premier League ndavyitege nka surprise gusumba ubube gito bwabo ko namaze kubona ko byose nzobibaza heureusement yuko turiko turabona football muri no mise kwitagishingiye ku mateka cane ni kuvyo produce ahubwo ni kuvyo produce. Man City itsinze Liverpool ibitsindo 4-0. Arsenal yibitsinda Liverpool Hazard Man City wabonye match Arsenal nziza yakinye imbere ya Liverpool. Reka gufatira kuri Arsenal, reka uno mwanya duhagaze kuri Man City. Urabona context Man City batsinzemo Liverpool muri champion. Mfasha gatonye mu mwanya sivyo? Man City itsinze 4 mu igori rya Liverpool. Ufise imatigana kwiteza mbere ko twumvisa ya Bobet. Man City itsinze 3 mu igori ry'umugabo yitwa Robert Sanchez na Chelsea. Apare ya narabaye Liverpool y'uno munsi twemeranye ko slot yayitumye ba equipe y'intera kigongwe. Ivyo turavyumva. Twemeranye ko equipe ya Chelsea de Bruyne n'umugabo witwa Enzo Maresca nako Prito sinzi Maresca impamvu agoma ngarukamo William Rosenia nayo ni equipe kugera uno mwanya bakubaje ngo equipe kiniki ubirondera ukabibura. Yego rero no munsi John Imba Man City yatsinze Liverpool ikayikurikiza ko Chelsea zo zikabura igitsinda mu igori yazo iza ya Man City ahubwo ikazekra zikazitsinda ndwari zibiri. Ivyo Liverpool yatanze mu rukino rwa Man City je suis sûr et certain à 100% Bournemouth yo bisumba mu kibuga yo produce bisumba ivyo Liverpool yatanze mu rukino rwa Man City. Mugabo shock ibifise Brentford yo birenza twese nivyo Landry wemera ko gutwara igikombe ugomba gutsinda beza yes gutwara igikombe utsinda beza bahari nimba bana mu Faransa nziza kuri Arsenal ugomba gutwara igikombe bamufugoma gutsindwa Mike. Ivyo sindiko navyanga. Reality of course. Sindiko navyanga. Mugabo no munsi tureke gufata ingufu za Manchester City yatwaye FA Cup itsinze Arsenal. Ngo tugombe kwevariwe ngo yatsinze Liverpool 4, ngo yatsinze Chelsea 3. Fata izo equipe yatsinze urabe context ivyo ziko ziratanga reality y'ivyo ziko ziratanga imeze nk'iki. Yamari izo ngufu rero hanu je cyangwa rukaga Mike. Bivuze ngo turindire equipe yitwa Arsenal na Man City kuri tene. Premièrement rindira urukino go muri weekend Man City n'itsinda Arsenal n'ubundi irasubira ishire suspense mu bantu ivuga ngo ya equipe yitwa Arsenal nta kirimo. Oya naho bonga mugandi banagabura Arsenal bayigarura icizere. Arsenal nazo biko bayigarura icizere. Man City izova kwa Everton ikurikiza ko Bournemouth ikurikiza ko Brentford ifise umwataka yifuza kwa Meyer Bitere kandi ibice 90% bishobora kuzokunda. Ariko na Arsenal bakurikiza ko irakurikiza ko Newcastle ako Newcastle muri iyi minsi ya hafi ni irakurikiza ko equipe ya Fulham irakurikiza ko West Ham wanashima amatiere ya forme. Arsenal ifise abadversaire bafise forme ziciriritse par rapport y'abadversaire City sigaranye. Mugabe ikintu je ndiko ndagaruka ko niki ni assurance bwana Landry. Tsinda ya set piece mugabo ngomveke ko ya maîtrise aho yatsinda buri wese. Kuko akarorero gato wari kuravuga aba adversaire. City fashe Chelsea munyoye 3. Abantu bari buku buryo Arsenal yatsinze City yatsinze Chelsea rushe 2-1 match yo gusubiriza. City fashe Liverpool inyoye 4 muri FA Cup. Yana itsinze mu rukino kwanza no mwaka ntiyabatsinze home and away. Mugabo ufata match za Arsenal imbere ya Liverpool ziteye amakenga. Man City twumvise ifashe equipe yari yose yitwa ko ari nziza. Umwanya isabwa guprofita City nigeze irasha mugi Arsenal nayo umwanya isabwa guprofita dukose yagirerekana nubwo naje uko ndavyemeza ko bakiri imbere kandi akaba kiriyo match izobahuza kandi match izobahuza bibari biharuro nyene football byose birashobora kuba. Arsenal iracari favori mugabo ari kosa nemera ko rikomeye cyane Arsenal bakoze muri no weekend. Reka twumvise hado abwana Bubet ubundi tugaruke.